Abadandaza n'abagura amavuta ava mu kigazi basaba leta ko yoraba uko ibigenza kugira ibiciro bigabanuke. Aho ni mu gihe ikibido cyavuye ku bihumbi 48 ku kiranguzo kija ku bihumbi vya baba 90. Nayo bamwe bagura ayo baja guteka kibuni c'iritiro n'inusu cavuye ku bihumbi 3 kija ku bihumbi 5 ahandi 6. Nayo ibijanye n'amavuta y'amakoto ubu ngo hariho n'abatinya kuyarangura kuko ibido ubu igeze ku bihumbi 130. Ibido y'amavuta musanze twebwe ubu yatwirangura ku 95. Mukari mwahora muyirangura ngaho? Ndibuka muri Desembre twayirangura ibihumbi 38, 40 kugera ku 45. Mugabo kugeza no munsi tugeze ku 95, 94 wayarose ku ibe nziza. Izindi yasanga hize nta 48 ariko nk'ubushira ku 98. Ari naho usanga kuba n'ijana Ivan mudandaje ko ntawo bireye nawe bayayose. Amakoto yo n'ingorane mutama, amakoto yo n'ingorane nakaza abahinga frame. Kora amakoto abiyagezeko. Ni kujugumira. Nk'ubu naje namaze mbere hafi imisi 3 atamakoto ndandaze. Kubera ubunya n'abayaronka bayabarinda kuyakora ruguru. Ahubwo twebwe icyo tubona leta nyene yojamika bidufashamwo ikareba ukuntu kabisa ibico byokoroka nawo ubundi ho sabona ntacyo kiravamo na twebwe ntacyo tuko turakora kabisa. Yego twebwe turiko turabaho uruganda rwayo ari bakatubwira ahubwo impamvu bishoboka dusubiza uca igiciro cyawe.